twifuza kuzoraga iki gihugu cacu abantu bazima, kandi ivyo birategurwa. Nimwamwe mufata nkama impanuro muhabwa n'abavyeyi, abarezi, abarongoye intwaro ku nzego zose. Kwaruka mu ngingo mufata, mwame muhanuza umutima wanyu, muhanuza abavyeyi n'ababakurira. Murabe mwitwararika guhanuza abavyeyi n'abajejwe amagara y'abantu aho hose mufise amadidani canke mwijijana imitima ku vyerekeye amagara yanyu. Mufashe urugendo no guhanuza, nta na rimwe muzigera mugwa mw'isanganya. Kwaruka mwese mwitavye ibikorwa bibondo dukunda. Ndateye akamo ngo ntimuhemukire imico runtu yamye Uburundi n'Abarundi. Nimwirinde cane cane guhurumbira ibihenda amaso n'amaronko, kunywa ibiyayuramutwe, mwaba mu marigara n'ibindi vyose bikwegera urwaruka mu bushurashuzi. Bikaba ari navyo bizana amabi menshi. Aha novuga nk'umugera wa sida n'izindi ndwara zica mu bihimba vy'irondoka, inda z'ishushu n'izindi ngaruka mbi mutayobewe. Abakera baramaze bati izija guhona zihera mu ruhongore. Nabo ubu twoshaka kuvuga tuti iziza gukira zihera mu ruhongore. Nimwe mugize uruhongore, nimwe kazoza k'ejo. Nimufate rero iya mbere mu kukitegurira, mu gufata ingingo nziza. Ejo tuzohimbagwe no kuraga igihugu urwaruka rufise amagara meza, rutadohotse ku mico n'imigenzo myiza yamye iranga Abarundi n'Uburundi.